Nitwa Billy Merivon Imana Mahoro, mba mu Kibenga. Nkora amahereni, nkakora n'ibikoliye, nkaba nabitanguye muri août 2019. Nkaba nsanzwe nkunda la mode, ndakunda la mode, nkaba ukuntu rero nabitanguye narumvise nyene mfise ukuntu umuhamagaro wo gutangura gukora ikintu ciwanje, ko namye nkunda la mode. Ndavuga ati foko ntangura ikintu kijanye na la mode, mugabo ndabona ko notangura ku bintu bitoyi kubera nsina nifise uburyo bukwiye. Hanyuma ndatangura ku mahereni, mbona abantu barayakunze, numva mvuga ati ahubwo reka ndabigira ibintu binini, ikintu cagutse, hanyuma nshobore no gufasha n'abandi ba jeune bakunda la mode. Hanyuma ndafise naho nshaka gushika, ndashaka ko umugambi wanje kuvyerekeye la mode, kuvyerekeye ivyo nkora, ko ugera kure, tugakora n'abandi ba jeune bakunda la créativité, bakunda gukora ibintu bijanye na la mode, tugakorana. Hanyuma nkongera nkahimiriza n'abandi ba jeune bafise ingabirano yo gukora ibintu bitandukanye ko botangura gukora, kuko usanga kenshi aba jeune dutinya gutangura ikintu, kwilansa, ugasanga ntidufise ide, ntidufise aho twohera, mugabo talent yo ugasanga turayifise. Rero umujene wese ahari afise iyo mpano, no mubwira ko yotangura gukora. Ugasanga uko birashe, ugasanga warahejeje nk'amashure, ugasanga cyo wicanga, mugabo ugasanga ufise nk'impano y'ikintu, mugabo wewe ugasanga navyo uri kurakoresha. Ko kenshi ko hari abantu usanga kenshi babaye babeshejweho na talent yabo, ugasanga baronka amahera kuvyo baba basanzwe bakora, ugasanga talent yawe yagushikanye kure, ugasanga ubeshejweho n'ivyo n'impano Imana yaguhaye. Rero umujene wese ahari, ndavuga ko yokura amaboko mu mpuzu, agatangura agakora. Kenshi turitwaza uburyo, mugabo hari igihe ufise ubwo buryo, mugabo ukabura n'ukuntu, ukabura uwo mugambi, ukabura ukuntu wotangura. Rero ufise uburyo, ntuje kure, tangura kwiyumvira ikintu wowe ukunda, ico ukunda aba ari co nyene uco tangura gukora. Ko kenshi ukoze ikintu ukunda, ingorane zose zigushikira, uragerageza kuzaffronta, hanyuma ugashika imbere. Rero ugiye gukora ibindi bintu utaba wiyumvamo, ari gusanga ugize sheke, mugabo ugize ikintu ukunda, uzoguma ugerageza kwameliora ingorane zose, ushobora kuzitorera inyishu. Hanyuma umujene wese ahari agerageze atangure. Udatanguye ntuzoshobora kumenya uko wovyifatamo. Utanguye urahura n'ingorane n'ivyo, mugabo ukamenya ukuntu vyifatamo, ugahura n'abagenzi akaguhereza amayide, ukagira na création mu bintu, kuba ubona ingorane ukabona aho ushobora guhindura. Hanyuma ndahimiriza aba jeune bose, umujene wese ari atangure gukora, akore bivanye n'ico akunda. Ko ari igihe usanga umuntu wese afise impano, afise talent, rero talent yawe ishobora kuvamo ikintu kinini, ishobora kukubeshaho, ushobora kuyikuramo amahera. Ko jewe kuva aho ntanguriye gukora ivy'amahereni, nararonse uburyo gushika ubu, ndabona ko nshobora kuronka amahera akamfasha mu bintu bitandukanye. Rero mujene ahari hose, tangura, ureke ubwoba, kuko udatanguye ntuzoshobora kubona réellement aho ingorane ziri. Kuko umaze gutangura urabona hari ingorane, izo ngorane ukazikemura, ukabandanya, kuko aba ari ikintu uba wiyumvamo, aba ari ikintu ukunda. Umujene ahari hose atangure, ahaguruke, akore. Talent yawe ishobora kukubeshaho, ushobora kumererwa neza,
kandi biraryoshe gukora ikintu uba wiyumvamo. Nyuma kuwifuza nko kugura amaproduit yanje ashobora kuyasanga muri ville, boulevard de l'Uprona, muri salon de coiffure Gaga Hair and Makeup. Ashobora no kuyasanga mu Kibenga. Ama numéro de téléphone WhatsApp ni 79 104 813. Ama appel ni 61 73 60 18. Page ya Facebook ni Billy Fashion Tessa. Na page ya Instagram ni Billy